Yesu nashimwe. Hama nanje nagira nshimira Imana mpagaze ngaho nshima. Narimaze iminsi nonda muri runo rushengero iminsi itari mike, hama nkiyumvira ngo mpaguruke nshime, nkavuga ati reka ndindire nzoshima hageze, ariko umutima uno munsi biranse ko noguma nicaye. Reka nshime ko nkiriho, ko Imana ikimpije ubuzima. Yesu nahabwe icubahiro. Hanyuma jewe ikigeragezo nabayemwo nico gutwara imbanyi zivayo. Hanyuma maze kuza gusengera ngaha, imbanyi ya mbere yemwo mu kwezi kw'icumi, iya kabiri iravamwo mu kwezi kw'icumi na kabiri ku mwaka uheze. Hama inje gusengera ngaha niho uyu nyakubahwa Imana yamuha mesaje mu kwezi kwa mbere, imubwira ati yamuhaye mesaje ijanye n'umunywa w'amazi. Hanyuma yongera amusigurira uwo munywa w'amazi ico usigura, aratusigurira ngaha, sinzi ababa bari ngaha ko bavyibuka. Hanyuma inyuma yaho yaciye atubwira ati umwe wese aze kwandika umutwaro umwe wonyene, aze kuwusengera saa 9 y'ijoro, awufukameko, twawuzana bukeye ari dimanche. Ivyo narabikoze, ndavyandika, ndabwira Imana ati Mana niwabinkorera nzohagarara imbere y'ishengero rya Repentance senga Imana. Rero bivanye n'insiguro yasiguye y'uwo munywa w'amazi, yaravuze ati hagaritse ibitero bitandukanye ku bugingo bw'umuntu wese vyahora bimushikira. Ndavuga ati Mana, jewe kubera imbanyi ndayitwaye naca ngwara diyare, namwe murumva diyare yuko imbanyi itogumayo, miti bikanka, indwi yose igahera, nkasenga Imana nkabona biraheze, n'iya kabiri bikagenda uko nyene. Rero narasenze muri iryo joro, hari tariki 12 z'ukwezi kwa mbere. Kugera uyu munsi rero ndashimiye Imana ko yampezagiye, burya ukundi kwezi gukurikira naciye mbona ata kibazo kibaye, ivyo nahora mbona ntibibaye. Ndakengurukiye Imana rero murambona ukonti ko yabinkoreye. Nokengurutse kumbura mfise ikibondo mu minwe, ariko ndashimiye Imana yo ngaha kandi ndizeye ko izobituma